Yes, my people, abakunzi ba Star TV, I'm Starboy the Ship. I like to support everybody. My name is Mr. Recorder, Mr. Meat, Mr. Kimararungu, Love in Town, Ubeshi, Life Story, umukozi wo munzu. Ivyo ni bigana bica kuri Star TV all day from Burundi. I like to support everybody. I love you too if you love me. If you don't, I don't care for that. I'm Mr. Recorder, Starboy. Chendo umukozi ngira ngo izirumbi 50 by'aba subscribe kuri Star TV. Ariko ni kubera mwebwe mwabikoze. Kubera ko mwe mwagize icyo mukora nta na kimwe mfise mu buzima bw'iwanje wanashima ubuzima bw'iwanje ubuzima bw'iwanje buruta agaciro akazi nkora bisigura yuko tubaye kubw'Imana. Yes, reba imeze gute rero ngira ndaba sisangurire zimwe mu nkuru ziriko zira trending in town. Ni show no bwa ya Debene isho yabere kuri Mercedes official concert VIP yabereye kuri Eden. Bimeze gute rero numwe mu batipe yaje yita mu milliardaire afise imiliyari indwi aravuga yuko yakoze mu restaurant tandukanye nawe si ubundi bamwita Jean Dodier cyangwa ushatse umwite John. Ni show zibiri zabaye ariko izo show zibiri show ya mbere novuga ko yagenze neza ariko show ya kabiri ntago yagenze neza nkuko twavyifuza. Twabuze Rinoji kuri stage, turabura Big-Fizzo kuri stage, turabura Bushido kuri stage ariwe Bushare kuva mu gihugu cy'u Rwanda n'ibindi bintu bitagenze neza cyane. Inyuma y'ivyo bikorwa byose yaravuze byinshi bitandukanye ko Big-Fizzo atarishwe ariyo mpamvu atage kuri stage ndetse na Sadbi nuko mwabonye kuri stage ntago yigeze arihwa. Wanashima ngo Sadbi ari mu bantu bagiye kuri stage batafise n'ugwandiko bandikiraniye na nyene concert ariwe John. Mwarabonye bamuyoboke muri show ariko inkuru twagiye gutohoza muyoboke ari mu bantu bazanye Big-Fizzo ndetse na Sadbi kugira ijya public ya Sadbi ndetse na Big-Fizzo ziboneke muri iyo show. Bimeze gute rero kuno musiko turavugana nuko bita Jean Dodier yashatse guhunga asubire muri Swede cyangwa aje Kigali atarisha amafaranga y'abandi ariko uko biri kose nuko bamaze igihe bari kuri parke ariha inoti z'abandi. Simbizi wase Mavumba yararishwe ariko nturamenya neza na Sadbi ko atarishwe ariko icyo tuzi nuko Sadbi yagiye muri kuri show ata kontra afitaniye nande na nyenesho ariyo novuga ari company ariyo bita now company bategerezwa gusinya ico gipapuro cemeza yuko bagiye gukorana. Gushikana ho Simbizi wase Mavumba yandika kuri status yiwati burya twara tubabona kuko mukaze ariko ivyanyu reka ndabasomere status ya Simbizi wase Mavumba imbere yuko nja neza na neza ijya noti ujya mu type yakoresheje yita mu milliardaire ntago ari yiwe ntaje ndababwira ni yande mbega inoti kubera ikiri kwirakora vyose ndabibaze ndetse ko nababwiye ati jewe nzotoza makuru yose makanda yamenye je ndamena ushatse ukanyanka ega ni dukora umwugo umwe buriya je naho no wafanye ifisi no micro undi afise micro nibisigura yuko turi bamwe je nakubwiye yuko ubuzima bw'iwanje burazimvye kuruta akazi nkora bisigura yuko mbayeho kubw'Imana. Yes, ndaje kuri sata ziri hano yo bita Simbizi wase Mavumba yanditse ati abaririmbyi nama ndabahanura babaye professionnel ibaze kuja kuburana ata contrat yanditse ufise mu gihe amategeko avuga ko deal yose twokora ihera kuri 2000 twandikiranira cangaruka kuri Sadbi kubera iki wagiye muri show utandikiraniye na nyene show why je nama ndababwira sometime mu gihe tuko turakora ibintu je naho yo bari 10000 turandikiranira umera niho nyene 2000 je turandikiranira nuwari mikashi ngiye kurotira igihumbi nguma ndamura mu maso ko atancikana yantware kandi ari igihumbi amafaranga make cyane bisigura yuko ari abantu bagiye muri rya show sans contrat. Big-Fizzo yari yasinye contrat yuko ategerezwa kuja muri show ya kabiri yabere muri Mercedes official ahawe amafaranga mu bisanzwe ari ukuntu babaha avance bakaza kubaha ayandi mu nyuma ariko Sadbi yari yasinye yuko amafaranga baza kuyamuha hejeje kuririmba ariko Big-Fizzo yari yasinye yuko amafaranga bategerezwa kuyamuha yose ahama kugira aje kuri stage aza kuja kuri stage muri Mercedes official agafaranga kibe bakamuhaye. Kiriya gihe Big-Fizzo yananishyize kuri sata aravuga ati tonight tuzoba turi hehe tuzoba turi ari muri Asiatique muri za live vision muca muzibona niko yari yanditse ko tonight bategezwa kuba bari he muri Zanzi kubera ko amafaranga ya Big-Fizzo ntago yari bwayabone kandi yari kuja kuri stage mu gihe atarabona amafaranga. Bimeze gute rero Jean Dodier yarafashwe aratwagwa mu gasho muri parki aje kuri amafaranga y'abandi. Bimeze gute rero Jean Dodier rero mwabonye kuva mu gihugu cy'u Rwanda avuga yuko akanota araki wiwe amafaranga ni ya oncle wiwe asanzwe atuye muri Swede. Bimeze gute rero oncle wiwe atuye muri Swede afise amafaranga kandi afise n'imyaka itari mike aravuga ati mbega no kira igiki mu Burundi kugira uriya mujene wanje uriya muhungu wanje kugira ashore gutera imbere bazana ikintu bise now company
ogerageje kuraba nta myaka myinshi imaze kandi ico bakoze vraiment sharap kuri nawo company kuzana The Ben n'umuririmbyi yaramaze igihe kinini atari ko arakora kandi n'umuririmbyi atari bwaze mu guca c'u Burundi yaratanze show iryoshe yari show imeze neza naho habayemo utunengenenge bazokosora ku yindi show reka tuvuga ati uko vyagenze kose novuga ko vyagenze neza kiretse ayo madeni nawo company ifitiye abantu canye iri kwirariha abantu narandira promoter ku munsi w'Imana aramandikiye ambwira ati yuko ari muri sentare amaze kuvuga ko ari muri sentare nta kindi nibaje yuko yoba yagiye kwishyuza amafaranga nawo company bisigura yuko nawe nagafaranga ntiyari bwagahabwe na Simbizi wase Mavumba n'abandi bakurikira na Nerinati nibaza yuko ari mu bantu novuga yuko bariko barishyuza ku kanoti rero uriya mutipe uwo mu oncle waba muri Sweden niwe yamufashije arakubita uburyo muri nawo company kugira bashore kuzana The Ben amafaranga ntago ari ya John kuko ugerageje kuraba na statineri nate yanditse yaragerageje kubivuga kandi nanje ndafise antenne yiwanje muri Sweden yambwiye ati ujya mutipe nta amafaranga menshi araronka même sina hari mu diaspora ego ari hari arashobora kuba turuta amafaranga birumvikana turi mu Burundi c'est normal nkuko mu Burundi hashobora kuba hari umuntu arusha amafaranga umuntu ari za Sweden hehe za Canada n'ahandi hatandukanye so ivyo rero nitubiraba ngo y'amafaranga yavuye ico tuzi nuko mutipe wa nawo company yari yafashwe gushika kuri no mwanya tuko turavugana sindamenya neza ko arare kugwa ariko ico tuzi ico amakuru yaranditse ko yagira toroke atari sho uburyo bw'abandi ndetse anapostinga avuga yuko vuba ategura iyindi show ejo yashize kuri status ziwe imivinyu yari ko aranywa muri Crystal after show yabaye muri Mercedes office baranywe imivinyu baranywa amashampanye ndavuga ati ujya mutipe ko ari ko aranywa ibintu byinshi maze kumva ko aheranye ndavuga ati kumbe wa mutipe yari ko aranywa mu ideni buriya nagwenda bikurikirana ndavuga ati nuriya mutipe ko ari ko aranywa amashampanye ari kunywa imivinyu ari kumwe n'abadebe ndavuga ati uriya muhungu bazomufunga Shoda boro meme sinaho haje abantu benshi yakoresheje amafaranga menshi ariko aranywa ibintu bizimbye uriya mutipe bashobora kumufunga ni na show yatangaje abantu benshi kubura sponsor show ya The Ben ukaronka sponsor ya Fama bahawe miliyoni 4 muri sponsor bahawe na Fama murazi ko ari abantu badandaza online bakora ibinyobwa byabo bitandukanye barose sponsor ibaze nka Brarudina sponsor bigeze baronka za KCB Bank nibigeze baronka na Rimikash nibigeze baronka na sponsor ya Rimikash nibigeze baronka na sponsor wo muri Banco Buy Note ushobora kwibaza iki isho ikaze nk'igi kabura sponsor habuze connection y'abantu basanga bafise connection ku bantu basanga basaba sponsor canke habayemo negligence so reka ivyo tubireke ariko uko biri kose nuko tuzi ko ariko hararibwa iyo note buke ndetse na Big-Fizzo yazategerezwa kuriha twagerageje kurako ko dushobora kurondera edit tugera dushore kumubaza byinshi bitandukanye ariko ico tuzi coco nuko edit yamaze guhindura WhatsApp yiwe ije WhatsApp yahora akoresha mu Burundi ngo si wayikoresha niyo makuru dufise ubasanga akoresha Italiano so uko biri kose rero ni inkuru tugiye gukurikirana so nimba washatse gutegura show yitegure uzi yuko neza byose bitegerezwa kugenda neza cyane Nerinati numwe mu bantu bafashije nawo company kugira baronke connection zitandukanye na cyane bari abategetsi batandukanye bagiye barahurana nawo company uruhusha rwo gukora show murazi yuko show yari kubera muri jardin publique ariko mu nyuma birahindurwa baraza kuvuga kwiza kubera kuri SKPS n'ubundi birahindurwa bayitwara muri Mercedes official ya anya mu gisirikare Nerinati yanditse ati turashaka kumenya akazi reka iyi nkuru tuza kuyigarukako reka manze nje neza na neza kuri post ya Nerinati yanditse about nawo company canke ujya musore bisigura yuko meme sinaho bakoranye Nerinati tunenge two nitubura yanditse ati ntushobora kuva muri prison ariwe watumye wijanayo ucujaho ngo haters wijanye yo gute ni nka kugishobora kwiba ikintu bakaca bagufunga ukaca uvuga ati umuntu ngo yagufashe niwe yagufunze oya niwe wifungishije kubera ko wivye Nerinati nibyo yashatse gusigura ngo mukacuja ngo ngaho ngo haters kubera ko uri muri prison no nibisigura ico wanyaza abantu ugafungwa ni wowe wifunze kubera ko cyangwa ni wowe wifungishije kubera ko wanyaza abantu amafaranga y'abandi wayatwaye naho ukacuja ngaho haters sinzi yuko no kutari hidden ari haters kananira abagabo ntiyimye mugabo hama ikindi concert uri kuvuga ni kuyikorera ku gatumba iwanyu ni status cangarukako yanditse ati very soon indi concert ka nje kuri status yanditswe na boss wa nawo company narayigize screen ariko simbona ahiri neza na neza simbona neza na neza ahiri ariko reka mbandanye ni status ya Nerinati yamubwiye ati uzoyikorera ku gatumba iwanyu acavuga ati guhera kuri promoters etc
nta numwe yo kwemera gukorana nawe kandi kubera iki tiya deja desi la population burundaise waramaze kuba aba population burundaise twamaze kuba desi kubera ko isho ariko nibaze ko tutabaye desi complètement kubera ko haje n'undi muririmbyi tumukurikirana yaciye yandika ati ni intwaro warabaze kuba desi ni intwaro kuko tu viens d'être sauvé par ton oncle wa mon oncle navuga yuko imitaha ari yiwiwe c'est lui qui a payé tout Nicole etc niracavuga ati simenyeko uno mwigeme ndamukunda murakorana neza me ukoza amanyanga guys ukoza amanyanga nari natagushira hagaragara ku Karubanda isi yose kabimenya kubera ko wakoza amanyanga so uko biri kose nababwiye rero inoti yari ya oncle wiwe meme sinaho yayitiriye ariko ivyo c'est normal nibisanzwe ariko ivyo navyo novuga yuko aba harimo escroquerie uburi kurabwira abantu ko visa amafaranga atawufise ejo ukazosanga ugiye kuri case bibace baguha amadeni kubera ko wavuze ko ufise amamiliyari n'amamiliyari so reka rero tukurikirane ino nkuru nitwamenya complètement yuko abantu bose barishwe ibindi tuzobikurikirana. My name is Starboy the Ship. Jewe sinzi kubiki ikintu novuga yuko gishobora gusova abantu canke novuga yuko ni inkuru zani abakunzi ba Star TV. Mutipe turazi yuko ba muri Swede twarigeze kuronka makuru ariko ntituzi ko ariyo. Makuru twaronse ntituzi ko ariyo reka ndabivuga uko. Aho vyavuga ko umutipe John igeze kuhabwa 24 araza mu gihugu cy'u Rwanda ariko biza gukunda yuko asubira muri Swede kuko yagiye muri Swede nk'ugiye kwiga ariko mu nyuma ararondera ubuzima mena ubu ni yasangwa atuye so ino nkuru tubongiye kuyikurikirana ariko video yasohotse nuko twabonye randi promoter ari kumwe na Simbizi Wasemavumba Simbizi novuga yuko yari yemerewe miliyoni yahabwa ibihumbi cyana niyo yahawe ariko uno munsi ibihumbi amajana 9 bayamuhaye bisigura yuko nabandi bo bariko barahirihwa nuwo mu oncle wa Jean Dodier ariko atari Jean Dodier telefone yibwe na Debene yibwe n'umunyarwanda ndabisubiyemo telefone yibwe ya Debene yibwe n'umunyarwanda kubera ko bayifatiye mu Rwanda. Thank you so much. I'm Mr. Recorder, Mr. Meet Kimararungu. Love in town, ububeshi ndabakunda cyane. Behind camera kwari kumwe na Elvis Photography nabo bafotora neza cyane. Sangwa mfise abantu anovuga yuko turi hagufi na hagufi bafotora amafoto meza cyane ushobora kubikora ku bintu bikagenda fresh. My name is Starboy the Ship. Thank you so much. Murakoze.